Namanibaza ukuntu nafukama nkasenga nkashimira Imana iyo yampuje nawe yangiriye ubuntu ntubusa nirenga usa n'inyenyeri nta mudemu mwiza nkawe nawe noronka musa naho noja mu mahanga nahisi n'ijuru vyo matana sinokwanga uwo gutamumanga no mu. Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, il y a fureshi sana kwa kuni ya Friday kujoegwa ya vendredi ko vibinga ya Friday ya pop. It's all about hanging out ka boss for real. That's my name. It's another fresh Friday. Mumazimisi mubisaba mubazimisi mubona ma platform menshi atandukanye mugabo uyu munsi nativiteka narosiba kujyo kuba ndi kumwe na amazina yiwe yitwa Eric ariko abenshi bakunda kumwita Nipo Simpo. Numona ameze simple kandi nabibonye kabisa akaba ari kumwe n'umufasha wiwe umukunzi wiwe kimwe mu bintu nabonye yuko bano bantu barakundana hariyo true love hagati yabo nawe sondi yitwa Samia mugabo disiyose ata yuko Nipo Simpo arafisa kandi kazina mwita uyu munsi muri hangout turaza kumenya byose mwarabonye mu social media atandukanye mwarabonye mu platform menshi atandukanye inkuru yabo yara trending ahantu hose ndavuga ati ka boss for real this Friday fokenja guhenginga nabo tumenye amateka yabo tumenye byinshi bijanye nabo so my people this year sata yuko kino kiyago cyacu kino kiganiro cyacu kiza kuguha vibe kiza kumera fureshi sana dagusabe kujya ngene twama dutangura hangout amashina karuru kenshi kuri Nipo Simpo hamwe na Samia mama Samia amasha none nani ndakoma amashi koma bashiraho atayo maboko mpesa Nipo Simpo umeze fureshi umeze fresh cyane gose sana n'amashinda yakoba Haleluya kabisa mama Samia gute umeze neza kimwe mu bintu nabonye igihe utari bwatsi Nipo Simpo abona ngene yuko atameze neza mugabo uje umunezero cyuba mwinshi sana kuri Nipo Simpo Nipo none wumva nari kwishima gute hari hakantu nyine akana kare kamunze wumva ari akantu nabura wumva nari kugira umunezero gute kabisa aho yari Nipo Simpo ndakeneye kumenya Samia iyo utari hafi ya Eric je kana mite Eric nitwa Nipo Simpo man nice one iyo utari hafi ya Nipo Simpo sivyo ubomerewe gute rero kubera mbandi cenye rego umutwe ntawamba fise Ako kantu sinibaza ko abantu bakumvise mama Samia tuzaka tukumve you take when Nipo Simpo biba bimeze gute simba nezerewe cyane kubera nta mutwe mbafise kabisa birashitse basubira kumugora oya nawe wakwinzingira ibyo gukitara ahange biraheze ikiganiro cyahenge kabisa Nipo Simpo ndaryohewe cyane kuba ndi kumwe namwe niteka natewe twarabonye ku ma social media twarabonye amafoto menshi wanyara trendinze mu kanya gato uri kumwe n'umufasha wawe amafoto meza wambaye costume wifunze nyene madame nawe asa neza gose ndifuza kumenya sivyo imbere yuko ninjira mu buzima bw'iwawe ujya munsi uvuze iki kuri wewe ujya munsi wagoye igicapi cyahe ujya munsi uvyutse mu gitondo warumeze gute ujya munsi ku bantu bariko baranyumva kuri jimbere nobabwira yuko no munsi nagiye imbere no munsi nateye intambwe mu buzima no munsi nakoze ibyo novuga gute abavukanye ingingo zose bitabashobokera benshi ko bakora no munsi niswe ko ndi umuntu nyanje w'umugabo no munsi naryohewe mu buzima no munsi nagize umunsi ngira w'amavukiro canke no munsi mu mateka yanje wimboneka rimwe kandi w'ubuhizi kandi nakoze byatangaje benshi nanje nkaba mu ndoto nshaka gukora ibintu abantu baguma siho bari nyene ibintu turi muri filimi turiki nanje ariko ndabakubitira ibintu ego n'umunsi w'ibyishimo cyane gose uvuye
aho wari uvuye ugiye kuraba mama Samia ego ndanamusaba ati muvyeyi nta maguru mfise yo gufukama ariko umutima wanje uraciye bugufi raba naho iyi nkuru ifise ari imwe ati muvyeyi nanje raba kabisa ntabwo nikwije ariko ndashaka nyuzuze ndagusavye muvyeyi umumpe nyakuntunga rero ati nakuri mujane umva uwo munsi bimwe mu bihimba ntavukanye nari ndavyujuje ego ubu rero Nipo Simpo ntabwo ngendana ubumuga kubera umunduzuye ivyo nabura ndabifise amaboko kuboko nabura njo amaguru nabura njo wayi sasa wombaze iki ubu rero ntabwo ngendana ubumuga uruzuranye byo ndubundi bwoko bw'Imana bana Imana yitwa Imana Nipo Simpo Imana yitwe Mungu kabisa. Samia uramubonye aje yambaye costume aje ari kumwe n'abandi bantu bamuherekeje turemeze gute byaguhaye ishusho icyahe byaguhaye igicapi cyahe Samia ishusho nziza kuko si benshi bagirirwa amahirwe yo gukora byarangyoheye cyane mu mutima kandi narabonye yuko na famille yanje yishimye cyane rwose yararyohewe yes Nipo Simpo ego turakubona ukuntu umeze sivyo mugabo twagiye kukubona neza kuri amafoto bamwe barumigwa abandi baratangura kumenya mugabo hariyo byinshi twifuza kumenya abantu benshi batazi kuri wewe sivyo mama Samia muhanago mama sa si Nipo Simpo yamuhe mwakurabire neza none ega ntitwigisha turabizi mugabo abayiri barafightinga mu tundi dukogwa yifo ko nanje ronza ndamuruhurira amani Sinturinda kumwigisha ababizi ariko mba nase nyene kumuruhisha ariko arabikora neza kabisa ubumuga ufise Nipo Simpo nibwo wavukanye byagenze gute turifuza kumenya Nipo Simpo apana Nipo Simpo nka Eric okay jewe Nipo Simpo ubumuga mfise nibwo navukanye navuye mu nda kwa mama mfise ubumuga kandi ndi imfura navukiye Ingozi Maramirundi komine Busiga Nipo Simpo nta buryohe bw'ukuguru nzi nta buryohe bw'ukundi kuboko nzi Nipo Simpo uko wowe wiyumva nanje niko niyumva ego na kibazo cyo mu mutwe mfise ndameze neza nta yindi ngorane mfise usivye iyi nayo nakubwiye yarakemutse ego uvukanye ubwo bumuga ndifuza kumenya abavyeyi bavyakiriye gute n'imfura yabo bo abavyeyi ico kibazo so nyine kimbajije namaracishuye abavyeyi ku bumuga kubera uravye yavutse za 95 ico gihe nta n'abahandikape benshi bari bahari abantu bagendana ubumuga benshi bari bahari ni ukuvuga ku musozi havutse umuntu agendana ubumuga canke mw'izone wamenga ni nta mayuri y'inzu man nakubwira yuko nyene cyabaye ikibazo hagati ya famille ya Simpo hagati y'urukundo rwa papa na mama navuga ko habaye ikibazo kubera Nipo Simpo kubera ntibavyumva kumwe ntibabitahura mu papa yavuga ntibishoboka ninde byagora gutahura ni papa wanje ntibishoboka twebwe iwacu ntituvyara abantu bamugaye twebwe iwacu ntituvyara ibihume twebwe iwacu ntitugira ikihabwo we cyane yo wakuye canke tumute tuzovyara ubundi urabona ko turi no mu bihe bitameze neza nta muntu azomutubaza ngo wa mwana mwavyara arihe mama nawe avuga ati guta ikintu camvuye mu nda oya sinabishobora natuma avana nawe ubwo rero je ndaja gukurira kwa nyokuru niwo bandeze nyokuru nawe maze imyaka 4 nawe yahise yitaba umuremyi hari nyine Imana imishimire irumva yaranyakiriye ko nari ndamushiriwe n'umwana wiwe yaranyakiriye n'ukuri cyamurira mu muryango nabo ndabikengurukira Imana ego byaragoranye hagati y'abavyeyi bawe ego abo muvukana nawe bamaze kuza baraguha ya respect yo kuvuga ati Nipo Simpo nuri mukuru wacu canke hari arimo kakantu ko kuvuga ati shati sinibaza ko nogira mukuru wanje ameze kujyanye
bo kubera ko nyene urumva twari dusangiye papa abandi tugasangira mama abo kuri kote ya mama urumva respect kubera twakuranye bo babona ukuntu niyugurukiye babona ukuntu tugenda sempre mu bintu byose dukirana umupira tujana kwiba amavoka ibijumbo ibiki arumva imyembe y'abandi twari twarayimatse ku gatumba ni je nari diregiteri w'ibisoma by'abana kweli hageze kuja kwiba imyembe byagenda guteganya urumva je nari chef w'abana ku musozi nabakoranye ari nka 20 ambira toki rero tuje kwiba neza twigirishe kuragira impene kadushorera impene kaja kuragira impene mu mwongo kubera je nari ro chef je nabapanga imigwi umwe mugende hariya kuri uriya murima ntitwonesha abandi abandi uja kuzana ivoka wewe uzatura mucungira abandi uza kwiba ibijumbo cyane turakubita igicaniro hari anya bigakomera umva rona ari diregiteri w'ibisi none nibaze haje nk'umuntu ababonye hageze ko mwirukanye oya gute gace bigenda rega nanje komanda ngaca nicara ahantu tinande naza akarere ndaraba akarere timukumva nyene nigirishije utuntu nyene ati muco mweba mutumva nayo mwame ibyo rero barabimerera respect rero abantu ugasanga baryohewe ku buryo ntanagiye kuragira nyine bana babara kubera baca batahabonesheje mugo turi kumwe nabwira tumwe hari undi hari ibintu bikaca bigenda neza yo gusa ntabwo namuvukana inkuru y'umwana isubira inyuma mugo urumva ka kantu ko kuvuga bakanaka hari ikimuga hari abantu mwana atangaje umuntu ujya n'umuntu ya n'igisigo n'ibiki ibyo ntibibura kabisa ubumuga bwawe bwakubujije bwakugariye imiryango iyahe n'ivyahe ibintu utashitse ko kubera ubumuga bwawe niyahe imiryango waja kudodora mu bantu muga bivanye no mu bumuga bwawe bikaca bikugarira ubumuga bwanje bwaranyugariye imiryango myinshi kubera Nipo Simpo ni kuvuga ubunye hari igihe nibaza ati mbande yundi muntu bivanye no mutwe navukanye iyabo warurika amaguru mbande ikindi kintu sivyo ubumuga bwanje bwarambujije kwiga kubera ko amashuri ntiyarari hafi ubu ntagenda n'ubumuga kiriya gihe ntiyavugirwa ubu basi twovuga ati omwe byopfuma mugabo kiriya gihe urumva umuryango wawe utakwitayeho cyangwa ugira imana uhure n'umupatiri naho nyene yakubise rozari nyinshi ebana urumva ntiwava mu gifure ahubwo we baguma bakugaraniye hari inyuma mu kigo niyo waguma no kwirembo ntujeyo urumva rero ibyo byose byabaye intambamyi navuga yuko amahirwe ya mbere natakaje no kutiga kubera ko yaba narize hari abantu benshi batumva ururimi mvuga bipfuza ko twoganira bamenya byinshi kuri jewe ariko bikanga ari naco gituma hariho akazi kimeruka nyine gusohora nyine unacana kajanye n'ibyo nyine ukubita rap cyangwa rap tu cyane Come on, Nipo Simpo, c'est l'angoisse. Un jour, je me promenais, j'ai rencontré une maman du continent européen. Elle faisait un coup d'œil sur moi, elle se quintait de ma vie. En m'approchant pour connaître davantage sur moi, néanmoins, la méconnaissance de la langue française me faisait d'efforts devant terre. Oh non, c'est pas chanter, c'est l'angoisse. Oh non, j'avais manqué mes choses. Dans ma vie, donnez pas étudiant, donnez pas étudiant, donnez pas. Abazungu cyangwa ati ambizu. Abazungu nyene bana cyangwa cyane amasabi ambizu. Bakira Maria baba uyu mutaro twawanje no mutsi warashitse bana isa andimo wese bakora tubwira ibintu bya ubumuga bwawe byakublockeye urumva rero bwanje ku ico cyo nyene cyo kutiga urumva ko yabaye intambamyi muri jewe nubu nzohora n'agahinda nta nufise noja kudodora ngo makazi kiretse Nipo Simpo ari wavuze ati nihangire umurimo
urumva uvuga ati ndindiriye buriya hariho umuntu avuga ngo jewe ngo siniga ngo n'ubundi ngo n'abatiga ngo mbona ngo n'ubundi ngo bazipfanye muhira buriya muntu buriya umunsi nongeye kumva umuntu abivuga nzomwegera nk'ugomba kumubaza ati mbega iyi nzira iba hehe iba nace ndamukubita nk'amakofi nkabi kubera ko aba ariko arakoresha imvugo y'ubujuju kubera ko iyo wize uburindiriye uzi icuri waza sasa kurindira utazi icuri urumva ni shida za dunia urumva rero ico nanje ngorane nagiye mu buzima ndagira hariho n'ahandi nifuza gushika kubera ko ari kure ataburyo bwa déplacement bikanga hariho n'ubundi yifuza ati je Nipo basi uzongendere ndabe uko nokuvugira mugabo kubera ngiye uno munsi urazi ugiye kuraba abanyabiro simpaka bace bakwakira bashobora gufatirwa cyane sinzi ingorane zitandukanye atakwakiriye tuzogaruka ejo gaje usanga gusubirayo bana gusubirayo gutata mu mufuka atakana office usubira ucurara ubusa amaso ibyo byose urumva ni ntambamye ubumuga bwanje bwagiye kabisa Nipo urugendo rw'ubuzima bwawe darashitse ukicuza kuba umeze kubuteye ubwoba bo hamwe ngo uburi sato bidahizwe jewe nanagize ahantu mugabo gusa sinje sinigize nicuza ngo kubera iki Imana wande myuko ahubwo je nicuza ati none Mana ugire kunyima amaguru n'amaboko nuko mbaho vraiment ucubinyima ariko Imana imbabarire kugikorera ku gihe cayo umwanya wawe itaragera nturagera uko ndavye uko ugendera atunganya ibintu nukuri ahubwo mumfashe tuyiha amashi Imana ishimwe Imana ishimwe kuko nariyumvira kwicuza kwanje nagize ati Imana izo mpuwe baguma bakuririmba je kunyima amaguru n'amaboko ntacyo bimbwiye nyene numva nyene ntangora nare no kuntu njya kwera no kuntu mfungura cyo bwo kwisagwa nyene ako no kantu nikaramba umugabo wo no vuga ati Imana ishimwe aho geze gikora nico kintu nigeze nicuzije mu buzima bwanje hari abantu bakunda gufata nabi amugara bakamufata ukutariko bakamushira kure y'abandi sivyo ndifuza ko umbwire hoba harageze kugere ibihe bagushira kure y'abandi cyane bakagufata nk'uko badafata abandi kubera yuko wewe utameze nk'abo bandi yego nk'ubunya tuvuge asha sinenye byibuka neza kamari muri 2012 13 2014 guco Ngozi nari nafata ngo gufatisha ku bintu by'umuziki aho kubera ubumuga bakategura amakonsere barazi ko ndi kuri stage ndayijugumiza ndabahagurutsa ndabashusha umugabo gaje usanga kakantu nyene ko kuvuga ati amezuku ntibambwiye cyane ugasanga nk'ubu Nipo sempre ndikundagendera hasi nta imvura yaguye canke imivumbi hajya muci asanga nta muntu ampaye lift arone wigeze kumbwira ngo wacu nshafuriza imodoka ngo nta lift yanje nago aransiga arigendera urumva rero nk'ivyo ni wiyakira gute urabona twege turi abantu mugabo duteye guca neza mugabo ne dufise wa mutima wo kwiyakira nkuko wowe ndakubonye Nipo ukuntu maze kukwiga mu mwanya muto urafise ukwiyakira urafise kuvuga ati jewe nuko nyene meze Imana nuko yandemye ivyo mukora byose je kizima meze uko izo mbaraga izo nguvu zikurega Nipo urumva umaze kubona ku kintu ataki ubundi buhinga usigaranye hariho ijambo cubamo nta kundi iyo bahero muri nta kundi ibintu uca ubifata ujyanye no kabyakira ukabikaze kandi ukiga mu kabana navyo wibereye kuri mu muto ni petano Nipo Simpo kabisa reka twinjire kuri mama Samia nakaye kazina Nipo akunda kwita umutarutwa umutarutwa gafise siguri yahe kwiwe karanjohera cyane kuko urumva nakazina karyoshe kuri we nta wundi muntu ahari anduta
kandi mba wikora muri security ikwiye cyane gose neza cyane nice ndifuza kumenya wamenyanye gute na Nipo twahuriye ahantu Nipo araguhaye demande arakubwiye ati je urazi bimezo kunuko kwanza Nipo mu kudraga afite abasore ni wa muntu nyene canke agira ko gigi tubwire Nipo kurataka imitama ya Nipo bari meze gute oya je ntiyagiriyeko yari yorobetse zara mutwe n'umwanya kugira kuroge cyane gose uwo mutima wo kuvuga ati jereka ndamwemera ko nyene ameze sivyo kuko ndi sûr certain Nipo yuko abantu benshi bafise ubumuga barafise urukundo bwo gutanga muga barabura abantu bakira urwo rukundo rwabo hama bakira uko nyene siko reka mere kuri wewe Nipo iyo esprit yo kuvuga ati je ndazi ko nshobora kumuronka Samia wayikuye he Nipo novuga ko ntigeze ntakaza confidence mu buzima bwanje nice je Nipo naguma numva ati jewe umwanya n'umwanya ndayigarika kabisa ide mu byanka ndayigarika je Nipo nakademu ka fake nigeze nja ku drug Nipo kandi urafise confidence bana je Nipo nyene nagenda nyene kuri urye nyene mbona ati bana uyu ni buribura agiye mu bamisi batamurenganije wundi je gusa namye ndumwana je kuvukana ubumuga ntivyanteye guca nigira umuntu novuga nakoresheje mu kirundi nka gute umuntu w'imbunuza Nipo nakomenje nihagararako natamaguru nari mfise mugabo mu mutima nakagereka ku kandi nkaguma niraramye kuko ni ari abantu bagendana ubumuga kuko iyo uri kwiradio uvuga byose abantu bagendana ubumuga bacusanga kubera ubumuga afise no kumesura ntamesura n'umupira nakiwumesura wari we ugafata irindi rangi kubera iki kurumva ngo mbona musa neza ngo ntibompa ngumva ngo mbona ngo sa neza ngo bace babona ngo ko nakize ivyo ro Nipo ntivyigeze mu mubiri wiwe bimuzamo Nipo nimba yiguriye agapira k'igihumbi ntiyareka ukambara gasa neza ngo ni kubera ngumva ngo ntibompa ngo woreka Nipo sinigeze nereka ko umuntu je Nipo nciriritse urumva rero muravuga ati je Samia hasi hejuru baramujanye ntibumbaze byinshi byari grave kabisa oya reka tuze kuri Samia uwo mutima wo kuwakira Nipo kwasanzwe ameze wakugiye mu gute je burya nanamukunze ntitangura kumubona kabisa wabimbwize shi umusambere akoshije mbiye kuri kamera no aho rero reka bikubwira iyo naza kumenya ko kwakuyishe nayo naca nirabira hiye bimubwire reka bikubwire je narangiye ahantu ndamusanga ntaje mutuza akati gato narabanje gutangara kuko mu buzima bwanjye sinari bwabona umuntu ari nk'uko muri jewe numva ndanamukunze mbonye ukuntu ameze naho rero yaca asaba inimero ariko nabanje kumwankira naye nazimwima nimero zimwima nyene nimero za telefone nabanje kuzimwima niho nazimuha rero nashitse muhira niho nashika mbwira abo muhira ati burya nabonye umuntu ameze ukuntu kandi je mbonye ukuntu ameze namukunze cyane ni gusumba n'abantu twaradukundana bafise amaguru niho rero yaca atangura kundondera kuri telefone ariko nabanje kumwankira kabisa yari wamuna kuma kugora umwanya wose agutelefona kwandikira canke yarakubuza amahoro oya ntabwo yigeze ambuza amahoro no ndamuye muhirure babwiye bavyakiriye gute umaze kubereka ati umuntu nakunze umuntu umutima wanje watumye ko ndamukunda n'uyu bavyakiriye gute mu aho hantu n'abantu bwo hari muhiri wacu hari kumumuma n'abako yarantunze kubera yari umuntu asanzwe akunda Imana nta kintu na kimwe byigeze bimutwara kandi keshi mu ijoro niho yaguma yumva tuguma tumuvuga n'umwana araho wiwe turiko turafungura turi ku meza kumva turiko
turamuvuga akatubwira ati burya mwebwe murimwe amahinyu uwo muntu nama arumva muvuga misi yose tiwo bigaye batora mu nyuma rero niho yagiye kumubona avuga ati nukuri nta kintu na kimwe je bintwaye kuko n'abantu bafise amaguru barashobora kubana nabi we mubanya amahoro n'ukuri jewe iwaje nta kintu na kimwe bintwaye kabisa. Turafise abagenzi turafise inshuti ni bantu usanga bama barondera ikintu kiri negative ikintu kidahagaze neza ntihigeze haza no muri famille yawe canke abagenzi bawe bakakubwira ati shangana kweli hanyine wakunze ujyanye amajambo nkayo nigeze aza mu rukundo rwawe ku bantu baza kukwitura ibyo ntabyo nomenya kuko je famille yonje ntiyari hafi yanje abagenzi kubera je ahantu naba mu maramvye nari ndahamaze igihe gitonya nta bantu b'abagenzi novuga ati narifise oya novuga ati turayaga nyine ibintu birebire abagenzi nayo bise ni bamwe duhahora kunza ati ni sawa hambare n'ubundi akarengana kabisa. Ndakeneye ungire Nipo nka Nipo ari romantique mu buryo bwayo. Nipo akunze amera gute akunda gute cyane before yuko mbere yo kunyishura ico kibazo ndifuza umbwire Nipo akikurondera yari wo muntu yakuzanira udukado yari wa muntu amayinite aguma kurengikira basi nakaye kantu kagushikiye kuri buravuga ati shame niwe nta kintu namubura cyose ndashaka yapfuma reka gufungura wowe mugazi Nipo nakubali urukundo si maneno kabisa. Hari abantu rero baje bamaze kubona irya foto yanyu bazana amajambo menshi atandukanye bamwe baravuga ati Samia usanga arondera akanoti ka Nipo usanga ari rwa rukundo rwo guprofita usanga ari rwa rukundo atari rwa rukundo nyago mugabo nje uko nabonye yuko kabisa muri mwebwe hariho ikintu bita rwa rukundo nyago rubuze mu bantu mugabo muri mwebwe murarufise sivyo akajambo kamwe kuri abo bantu biyumvira ku kuntu bitameze abo bantu nababwira ati nibareke kuza baravuga amajambo menshi kuko jewe n'uyu ntibazi aho twahuriye kandi ntibazi ibintu tumaze gucamo nawe rero bazohore bavuga ikintu bitondeye Jenda mufashije kwico naho mutamaye ijambo uya jenda gatukutu jenda mutamaye ijambo ahantu bavuga ibintu ndabonye ko amakomatere baguma bavuga abantu bavuga ibintu nk'ibyo baranja mu mutwe cyane kandi umuntu avuga ngo ngurumva ngo ujya mukobwa ngo yakurikiye ngo amafaranga ngo ujya mukobwa ngo ahubwo ngo nabandi bagabo ngo bashaka ngo kuza ngo baramuronka ngo biboroheye ujya mukobwa buriya nacimbona ko abakobwa babeshego nimba uyaje kubera amafaranga iwanje nacimbona ko abakobwa ibyo bavuga ko barababishira kubera je mu buzima nta kintu na kimwe yankundiye mana urabona nta kintu na iki wovuga ati cyaramushituye yankundiye so umutima n'amaraso byahuriye guco gusa Imana nayo ikicangirangi nta kindi kintu cyabaye ego ndanabwira abantu bagira commentaire bakoresha ubwenge imbere yo kuvuga ikintu apana guruduka kurya kuranga kuri umuntu w'umugabo nuko uvuga ijambo bakumva tuye umuntu ntabwo yahurudutse kandi kwagiriza abantu ikintu cyicaha naho gusimbira kuri ntunzenya kuri muri commentaire ngo urumva ngo bajya ngo nabagabo ngo bamwizaniye ngo bashatse ngo baze baramuronka ngo biboroheye baze nk'icaho ubura baremetse imbere y'umukabo ntuzi icunja ry'abo bantu ntuzi ukuyubaha kwabo ugiye kubaremeka umusaraba urumva kwe babero bakoresha ubwenge Imana yabaye nk'uko yavuze ati ndabaremanya ubwenge genda mu gukoresha mugabo ntiyavuze ngo babukoreshe no mu guhuruduka Samia urukundo rwanyu ruraryoshe mugabo turifuza kumenya yatubwiye yuko hari ibintu byinshi bigoye yaciyemo sivyo umaze kwiyemeza ijana kwijana yuko jewe ndifuza kuba umugore wa Nipo ndifuza kumenya nivyahe ibintu bikugora mu rugo rwawe gukundana na Nipo
bikugora ashatse kuvuga Nipo nashobora gukora byose byinshi niwe utegerezwa kubimufashamo sivyo n'utwaye tundi tuntu bigusaba iyindi nguvu nyinshi kugira ufashe umugabo wawe jana ikintu na kimwe kimufashamo kuko naho mubona uko arakora ibintu byinshi kuko nka je nk'iyo ngwaye nta muntu wo hiya twinda kurondera ngo reka ngo tumurondere ngo aze ngo agire ibi uyu aracana imbabura agateka ivyombo akoza nkumva mpamagaye ngo dufungure n'impuzu arazimesurira Nipo wowe urakaze urumva waremanye umutima wa gihungu wa kigabo ukoreshe kwiki kabisa uko Imana izokubaza impamvu yaguhereye iyo taranto yaguhaye izokubaza ico aho wayibivye kugira usarure rero aho kwizombaza ati none umutima wa kigabo naguhaye wo kurinda bawukoresheje nka buri ico nishu kada uwo musaraba uzondengana abakobwa benshi canke abakenyezi benshi barakunda kudaha umwanya umuntu amugaye bakavuga yuko ugase nibaza yuko azoshobora kumpa ivyo je nshaka sivyo reka mvuge yuko bashamo akantu ko kugaya umuntu amugaye Samia wewe umaze guca muri experience muri ico gihe gito uri kumwe canke kinini uri kumwe na Nipo ndifuza ubwire wa mukobwa canke wa mukenyezi avuga ati je sishobora gukundana n'umuntu amugaye sivyo akanya ni rwabo wewe ndibaza yuko ijambo rivuye iwawe rirashobora guhumuriza na wa wundi amugaye akavuga ati burya nanjye ndashobora kumurondera naka kanyemerera akanya ni rwawe hajya ujya narasanze kumugana mu mutwe kuko uranashobora kuba ufise amaguru yose amaboko yose ariko mu mutwe umugaye rero nasanze atandukanye n'abandi bantu bagendana ubumuga nasanze ari umuntu yugurutse cyane umujembere kenshi niyo turi kumwe hari igihe ntibuka yuko Imana yamuremye uko kabisa rero abakobwa baba bameze nk'uko bahanura yuko ivyo bintu bovyikuramwo bakaraba umutima w'umuntu n'ukuntu ameze kuko barashobora kuvuga ati urya arakomeye ariko mu mutwe wiwe cyangwa mu mutima wiwe hamugaye kandi abona byose abikwije urumva rero kumugani mu mutwe sumubiri tugusanze ahantu rusanzwe uteraniye kurakora ahantu bita kuri fondation Ngonga Patrick turatifuza kumenya wewe utwara igisati cyahe ukora iki hano n'icyo kintu usaba leta yubashigikira mu byo musanzwe mukora jewe ano banza kwanza nkashimira fondation Ngonga Patrick na papa Patrick ubwiwe yubahwe cyane aho ukumumbona aha mu ijunja kuva mu gifuri ndabikesha fondation Ngonga Patrick. Ngonga Patrick ni umuntu yambereye papa ambera mama ambera mwene wacu ambera shangaza ambera iki kandi ntabwo tuvukana nta nubwo azi ngo Nipo ngo avuka kimwe gusa namubereye umwana mwiza tumaranye imyaka 9 andi umuntu wiwe arantuma nkamubangukira ari cambi ati murugo mugutegezo nyene gukora kuko wera ikintu cya mbere so bundi bufashamo cyane ikindi kintu abanza kumbwira ati murugo bumuga nyene utegerezwa kumva yuko wewe ukora utegerezwa kuva muri urakoze nawe uje mu babwirwa urakoze urumva n'umuntu angira inama aho rero ngaha niho mbarizwa navuga yuko niwe araba ubuzima bwanje urabona yita abantu bagendana ubumuga akagerageza kubavugira akagerageza uwacitse amaguru sivye jewe byanse kubera ari Imana yayiciriye mu wagize isanganya cyane ibindi mpanuka kamukorera prothèse cyangwa ushaka gakinga gasheze rurante akakamuha urumva kuvuga yuko nanje urumva ndi muri ubwo buzima nkuko ariko arafasha abandi icyo nanjejwe ngaha numvuga ko ndi nk'umwana wa fondation je ndi mfura ya fondation ndi umwana wa fondation ngo jewe ndi mu gisata cyonjejwe ngaha
nuvuga ko sindi mu gisata ngo kiniki, navuga ko ni mu bisata byose kubera ico babonye ati Nipo wowe ugira iki mba ndagikoze. Nipo turashaka udukorere utwandikire agafilm mba ndabikoze. Turashaka utwandikira akaziki kajanye n'ibi mba ndabikoze. No kuvuga urumva ndi ni nka kurya nyine umwana bari mu rugo. Ego kabisa ni cyo kintu usaba leta umuvyeyi wacu kugira ashigikire canke kibuze kugira namwebwe mugendana ubumuga mugere ku yindi level nk'iyabandi. Twebwe je ikintu usaba nyakubahwa umukuru w'igihugu nuko twebwe abantu bagendana ubumuga sivyo icambere twoshigikirwa kubera nyamigenda ko nari menshi. Twe rero dushaka kuguma turi abanyamwigenda, twe turashaka gufashwa mu nyuma natwe tufashe abandi. Turasaba yuko natwe boza baratuvugira hama aho tudodoye bakatwumviriza tugatunganirizwa nk'abandi bose kuko turabana b'igihugu ituvanze ngo papa ngo n'umukongomani ngo ubundi ngo ni twe turabana b'igihugu. Turasaba rero umuvyeyi wacu adufashe hariho ntidufise ko twiyunguruza ayo abantu bagendana ubumuga mu kibazo cyo ku mashuri birabagora. Icambere babanze badufashe kwiga kuko mana yanje kuba ntize birambabaza cyane mu buzima bwanje. Ego umva sinifuza yuko nanje naho mu mahirwe yancitse abari inyuma yanje yobacika, ahubwo ndashaka yuko n'abandi afata mu mugongo abantu biyumvira gufasha abagendana ubumuga. Nice. Ego Amacouple menshi arakunda kwita amazina dufate nka Nipo hamwe na Samia ukakita nimba ari Nisa urabibona mugafatanya amazina yanyu muramaze gushika mukiyumvira akazina mufatanya mwebwe babiri mukita akazina kamwe duhaye isomo mwana kiyumvira ubunyene nk'akantu bose ubona yo kwita n'ingoga mo kwiyita sana mufashe aya kamenge no gutekereza simpurudukira kuri televiziyo. Nisa tukite Nisa Nisa ni keza sha Nisa ubutaha uzoza twakamenya ndababaza zikega zirabara gato. Ego yes ukurangiza neza ikiyago cyacu twayaze byinshi twamenye byinshi kuri bo mugabo hari n'ibindi byinshi tutamenye kubera yuko umwanya udutwaye ndisuya sata yuko uyu munsi ni vendredi barafise hano baza gusohokera kugira basangire kamwe batero du cheers baryoherwe bagire ibihe bimeze neza weekend yabo itangure neza. Reka rero tuje mu gice kigira kabiri c'iganiro cyacu nguma ndabaza ibibazo bitatu nabyo babine ni fureshi sana. Ibyo bibazo bitatu ndabasabe mu mishure mutarinze kwiyumvira ibintu byinshi mu mishure tic tac akantu ka pam pam siko. Okay, ikibazo cya mbere kandi kibaze Samia umunsi kiri ku manota angahe kiri ku manota angahe we navyo amanota ikibazo cyose kigendana n'amanota nikivyo waje n'amanota bifise je ndi unique okay. Yes, ikintu nifuza kumenya Samia akajambo karyoshe Nipo yakubwiye ku buryo ubuka ku buzitiro ku buryo guma wiyumvira umwanya wose kano kajambo Nipo kangiye nakaye bakundiye amamuga y'umwamikazi. Reka soda kwanze kino kibazo Samia akajambo karyoshe Nipo amaze kukubwira nakaye kakubuza igitiro wama wiyumvira misi yose. Umwamikazi aho kwanda bakunda cyane. Ikibazo reka kije kwa Nipo akajambo karyoshe Samia amaze kukubwira kava kari ku mutima wawe no mu mutwe wawe. Yambwiye ko azomvyarira kandi akaba ari umunezero wanje ntegereje kubamo kwitwa papa Nipo papa Eric. Ikibazo cya kabiri ndifuza kumenya akazina ukwita umwana wawe.
Nipo we nakuriyumviye ari umukobwa nzomwita izina rye ari umuhungu nzomwita izina ryanje kabisa. Ikibazo cha gatatu ndifuza Samia ugira ico umubwiye Nipo kivuye ku mutima wawe utari bigera umubwira muri kino kiyago cacu kiza kuba kico kuri Jimbere magazine kiganiro cha hangout bibe exclusive ubimubwirire hano nyene kiri ku mutima wifuza kumubwira umuravye mu maso nyene mubwira ati imitima yo yiba yivugira atwaje oya harakavuge yakavuge Samia tukamubwirisha kumva ndakavuge oya abandi baca bakumva bakamubwira turi babiri twenyene ata kamera iri hari. Okay, Nipo ubona ko ufise wase umubwiye jewe nzamurinda gushafura umwami kazisha Kwega imitima yamaze kwibwira aho vyaheze kabisa mukurangiza neza kandi kiyago cacu ndibaza yuko umwe wese ari hano arafise ikintu kiri ku mutima yifuza gusangiza abarundi yifuza gusangiza ko aradukurikirana yifuza gusangiza gwagwaruka aho ruri akantu kari ku mutima uvuga ati iyi ni message yifuza guha bose ndazi yuko ari byinshi tutavuze mugabo biciye muri message umwe wese azokwitahura mu kibanza ciwe reka duhere kwa Nipo. Nukuvuga umuntu wese Nipo ni publicity Nipo ni wa murondera ukamubura Nipo uciye kuri telefone uciye kuri mwebwe abamenyesha makuru Nipo uciye ari hose Nipo uciye kuri fondation Ngoga Patrick Nipo urumva ni nk'umuntu yagize bibi mu isoko urumva abo bose yifuza kugira icyo afashije Nipo kugira ave muri urakoze nawe aje mu babwirwa urakoze urumva bazaba bampaye n'intambwe yo kuja mu ijuru hajya umuntu abwirwa urakoze uriya n'umutahe taje bari kari yubakira mu ijuru nawe tutabibona kubera baratubwira ati kiboshwe mu isi no mu ijuru kiba kiboshe urumva rero byifuza wese Nipo mfise telefone yanje yampamagara canke akarondera mwebwe dushuze na wa muntu mwagenda kuvugana ndetse mubonatsa ni kamera mukaza mukabwira ati twari tuguzanira umushitsi yarifuza kugira kiniki nuko rero Nipo wifuza kumufasha imijyanye iruguruye Imana yo mu ijuru nizo mwihembera kuko je ntaco noronka ndamusubiriza mu nkoko kuko urakoze ndamubwira umenga na kantu gatonya mugabo niyo mpano nanje mbafise yo kukubwira ego Mama Samia uretse ikintu maze kubona uguma wifitiye umunezero uguma witwengera Nipo araguha umunezero rwose cyane reka yatubwiye ko yarose umutwe umutwe barawufise kabisa hama nawe ukacugira umutima hajya urukundo nyago rurabaho buriya abantu bavuga ngo nta rukundo rugihari nta rukundo rugihari abakobwa b'ubu ngo yangoreka ngo nta rukundo bakigirira ngo nababeshi ngo sinoti ngo iki urukundo ruriho wewe rutarakugana hariho abantu hari abantu twibereye mu purgatori wasanze urukundo rumeze gute gani ruraryoha cyane yego Samia wasanze urukundo rumeze gute urukundo reka ni ikintu gikomeye kabisa. Reka ndabashimire cyane ndibaza ko twayaze byinshi ndibaza ko nagize ibihe byiza ndi kumwe namwe nize byinshi Nipo byangishije kugira confidence mu buzima muravyo kuno Nipo ameze akaba afise confidence quick udashogira confidence ni ikintu ciza cyane foko ugira kakana ko kwiyemera yari ka boss for real ndi kumwe na famille Nipo Simpo cyane niyo ngabire Eric and Samia na Chunaigiz aka Mutarutwa aka Nipo Simpo aka Muhorake aka Ingo y'imistari bro Nipo no munafise vibe Nipo no munaryoshye ikiyago Nipo n'umuntu
sinzi ukuntu nabivuga mugabo nitwobandanya kino kiyago cyacu kuko no musi ni vendredi faut qu'on ajya mu ma programme yandi nyene je naryohewe ni map yanje ya mbere faut ko tujya mu zindi hamwe na famille ya Nipo Simpo. Ndagushimira wowe dukurikiranye du début à la fin. Ndizera neza ko wagize ibihe bimeze neza. Ikiganiro yari Ingo, ndakwibutse ko cyama gisoka misi yose vendredi kuva 17h ukaba tuguhaye umwanya mwiza wo kwiga ukunguka byinshi ndetse ukaryoherwa. Nipo, merci beaucoup. Merci. Tugire hala 5. Mama Samia hala 5. Asante sana. Sawa. Murakoze cyane. Ego. Peace out.